Sinapanze uzabwirana interview n'umuhungu. Hanze kunza kwigishwa n'umukobwa. Nowera. Ibibazo guma wambaza uravyumva. Je mubisanzwe nayo kwita Jean kandi ibintu n'ijya mbere ndabivutse. Ni jya mbere okay. Je kwitwa Jean nayo kwitwa Ize Jean Audry. Iya kabiri sinzokwibagirige na bar costume manutse. Nari manutse ijya mbere nji Bujumbura. Aha mico ndanka umuntu ari hypocrite. Kandi ndanka umuntu yigira jokone. Urukundo canka amafaranga. Amahera yo. Real Madrid canka Barca. Musongaje. Nafa pasi hariho ninjiye ashaka kuvuga mbera abandi ngo Audry nzi. Ntijyanye kuri kwaritse. Hello best family nizera ko mumeze neza nkaba ndabaha ikaze mu cyaganiro cyanyu gasonga bugarisho aka GP257 nkuko musanzwe rero mumenyere on the mic ni jewe nyene ni Dodi hama nkaba ndabaha ikaze muri kino kiganiro murabitse imisosi n'amafise umutumire uno munsi rero nazanye umuntu akora umwuga wo gutwenza kandi nkoresha expression ati ya expression ivuga ngo on va rire jusqu'au bout des ongles gushika turaza gutwenga rero nkaba ndabaha ikaze araza kutuyagira ku mwuga asanzwe akora ndetse no ku buzima bwiwe hama nkaba ndababwira ko mwogumana natwe kugira muze gushobora kumumenya namwe hama nkabashimira Le Flamboyant Garden kubona yadutije ikibanza it's a good place to be nkuko ndabivuga service zabo ni izambere je niyo wahaza ugasanga sivyo uzocumbarira hama rero let's go kugasonga bugari Twagi nani uri présente gutanga ngo ya ni nutebeje ndabiki okay Bonjour mesdames et messieurs, murakombeye natwe na Anya turi kuri best of GB257. Mbeze ndababwira ikintu yemwe mutari muzi. Abantu bishizeho ngango ni clotire. Ana ni ibintu by'ibikarto biri bizarre. Bafashe baragira. Ni bizarre kurabesha. Oya ni ibikarto mugabo. Aya si ibikarto problem. Enzo mwafashe mu rupangu rw'umuntu nyene mu mwandika kako kandi. Umenga ni ama avenue. Ama avenue yo mu Kanyosha nga avenue Okay. Ndaguha ikaze. Nanje ndaguha ikaze. Mpaye ikaze gutaje ni wanje. Okay. Okay. Urakomeye? Je ndakomeye namwe gute. Nanje ni sawa hama musobanuriza ko uri kugenda neza cyane. Ibyo rero tegeneza ko uri urabigiye. Jumbuzi wanje kugenda neza. Yamva mu Kanyosha. Mu bintu wari wapanze yuko uno munsi biza ko nike kintu cabaye utari wapanze kugira muri uwo munsi cyangwa utari witeze kubona. Sinapanze uzabwirana interview n'umuhungu. Hanze kunza kwigishwa n'umukobwa. Nowera. Ibibazo guma wambaza uravyumva. Bon, gusa Jésus Audry nibyo benshi bazi Audry Jésus. Bon, Jésus nyene urumva iryo zina avye kuza muri tabana banya amazina yo muri Bible si byiza. Okay, ako kantu ka Jésus nyene. Wowe umaze kwaza abavyeyi bawe ukuntu bakwimvira. Je mubisanzwe nayo kwita Jean kandi ibintu n'ijya mbere ndabivutse. Ni jya mbere okay. Je kwitwa Jean nayo kwitwa Ize Jean Audry. Nimba umuvyeyi yagiye kunyandikisha gashika yakagibagira nimba yavuze ati ariko antuka harimo gym najya amazina Okay. ati kandi n'umuntu wo muri Bible Jacques cyari gusana nayo kumana mu 2006 par contre urabibona tekana mwite Jean ariko cyangwa ranzi ni Jésus ariko ni Jésus Nanje ni jya mbere ngira nyantaje n'umuntu mu mineur tubwira amasouvenir atatu wabitse kuri enfance yiwawe Un souvenir atatu iyambere ko nazo ntashobora kwibagira n'umuntu witwa Yuyike abantu b'Igitega muramuzi nishatanye yarahiye mu maso turamukunda vraiment turagira iki ariko je Yuyike sinzopfa Eric umuntu yadukanga agira ibiki ndantu twara tuba musi ya block 8 imba ntihenze ara ama escalier amanuka nkuko nyeje yarankanze va kuri escalier yo hejuru na bya bindi umanuka gushika kuri hasi ariko ni umuntu nka twebwe ndamukunda. Okay. Iyo ni yambere ya kabiri. Iya kabiri sinzokwibagirige na bar costume manutse. Nari manutse ijya mbere nji Bujumbura. Ana bya bindi abavyeyi baruguru hajyanye ari hatari. Yari twaramesha impuzu uwo munsi. Turazandikira hepfo ari haje ahantu nyene barima imbere imiki bararima umwutsi tuja mu mpuzu. Ngiye mu mpuzu ndaronka excuse mu gatondo ico gihe twamanuka tuje kwivuza amaso gusa. Ndamubwira mu byo ati araje shobora kumanuka. Ntushobora kumanuka kubera ikati impuzu zose zimwe imyotsi zishobora kumanuka. Na parfum zari byazi. Parfum entre tunamusi na ipompe. DJ Pone yarakoze. DJ Pone yarakoze. Ndayumva. Aramota. No. Ya namubwira nambwira je shobora kumanuka quand même. Bwe umuntu ushobora kugira ni kubera iki impuzu zose ziramota fuka.
ngo na ya costume nta muvyeyi yanje yino ngo zose ntizose vraiment na ya costume nabone mutamugiye kumara 4 jours manuke yambaye costume iyo minsi yose bizogenda gute ba wiga gestion wa muhungu ba wiga gestion umenye kujera impuzu ati genda widebrouiller uri kurakura aho canda manuka simanutse umva yaba ari pantaro ingana nkuko ya kaki n'agashati k'agakarkari n'akajire ka kaki nyene ni cravate yera yagira aho cravate n'akagira nga ni koti yayo mba yakoti bigira nga ino muhu yambara umeze nkuko ndashika abantu bose bukunda avuga ati kiro premier ministre muraho nakavumbi umva anseta aho mukumanuka urumva bya bindi umanutse ntapfa kumanuka na mavolcano ibiki byari bwazo muka kuri lift swat ari nk'umuntu bakorana n'umuntu bazinaye n'umuvyeyi wawe amanutse hariho igisoda imanutse bajyana abasoda inyuma hariho abantu baje gutora ikiziga bakizanye wari niyo bibona bibona ikiziga mwicaranye inyuma umva ambulance ibintu nk'ivyo urumva ndashika ahantu barandaba baratwenga ndavuga ku mutima hari ico murabona bukeye tuza kwivuza amaso muri ville yamenje muri ville nazo ndugenda giruko ndavuga ati no musinga ndabahinduriye ejo barabonye ko nambaye costume mwana wo mu muji cyangwa kwikoti gusa umunsi wa mbere ati je muzoba nasuye mu mpuzo jewe cyangwa kwikoti avuga ati umpeti gashaye acatumenyerezanye n'ibintu nje kwivuza ku docteur umpeti wa 10 ans docteur akakura umwana n'umwana mu mwana yambaye costume aje kwivuza amaso ku munsi wa kabiri ndasubirayo ndabakorera kandi kantu cankurijire ni cravate cyasigaza ishati ndayisokora cyashaka kwikoti mugabo umva ndiko ndabahindurira sindasubira mu mpuzu nyine umunsi wa gatatu ndasubira ndagaruka cyashaka kwijire cravate ndakura ikoti cyandagenda umunsi wa kane umva naho nyene ahantu ngira natwe no kuzinga ni kwa naciye ngwita indi misi ibiri ntari nateguye aho mukuzi wanje cyangwa bindi costume ya noire kwaje babona ivyo nkunda Audry n'umuntu akunda iki akankiki hanse twambajije bitatu voilà arasasiye kimwe ubundi ndiko ndibaraguza icya gatatu umunsi ndiragundi mukobwa najanze muri primaire ukamwandikira agapapuro anje nandika form tuyandika nabi iyo nawe umuganga nawe kuyicuza bano byandi wandikira umukobwa agapapuro umva ukamukubita imitoma ya vrai ukamuhaye ukazona gusubija kandi ngo bijyana yandikiye ngo ntibibona nzo kuzi nisomere bro I was like I got bon daraye Audry akunda kakanki jewe na jewe nkunda kuryoherwa ndetse n'abanzi batwa nkunda kuryoherwa nakunda kuryoherwa gusangira n'abajamayi inkuru blague nkakunda no kudekona vyo ndenda dekona mico ndanka umuntu ari hypocrite kandi ndanka umuntu yigira jokone nako natwegeze kwa turabajokone natwe ngama ubunye byaraheze byaragabanutse byaraheze twaje mu gisagara ngira haje abantu basumvye tubwire uri umu humoriste wamenye gute ko ufise iyo tara yemera ko mfise talent abakomedian bose ndabwira ikintu twabatubesha kurumva ngo mwirigara ngo je ngo natwe nza abantu sana ngo natera inkuru ngo abantu nisha bro je na timide bana pani bisanzwe imwe mwibaza je na timide biteye ubwoba je gutangura sinatanguye bimu kwanza je natanguye ngira ama video comedy ngira ama video nka ya Fabio abana Fabio ndamuramutse cyane je Fabio ari mu bantu batumye ngira comedy par contre donc niwe yakwenspire yarandespire Fabio niwe nahereye ko nda Fabio Rukundo gende mu following atamuzi urumva je naje ama video yiwe umva natanguye ndamubona igitega kwanza aje igitega muraba nagaza ndara ama video yiwe iki kwaje namufana bwa Tanaguza ndasanga je ama video yiwe deux personnages igitega wamubona ari usanzwe umuzi wari nayisanzwe ndamuzi Fabio asanzwe ndamuzi ndabyaye impindura nk'umukobwa ntiwe ndagutera inkuru iki impindura ngaruka ndakubwire je nzo biga nahereye urumva bon abantu barakujija muto yawe nta muntu abihanura udafise umutwe nyene wo kubitera nako najana cenda nabiheba abantu bakujijanye nyene udafise umutwe wo kwihangana wowe wabihevye kubera nawe warengewe je narengewe cyane developer style yiwanje yo kugira mfashe intoze ya selfie atatu umuntu wa mbere ayizanye yayizanye in this area yeah hari ibintu maze imisi mbona ku ma statut ya WhatsApp ku ma story n'ibindi umuntu agafata agashira ko mugenzi we kuri statut agaca agira ga caption agaca yandika ko je na wewe notora wewe
aho umuntu rero bashize ko agaca agenda agaca yishima ngo hagati ya jewe nawe ngo yotora jewe bro none gute hagati ya jewe na wewe ntotora wewe turi ahantu bagira batwice rega hajya no guca wibaza ngo rega si ibyiza gusa kwifuriza hagati ya jewe na wewe notora wowe nyende bagira batwice novuga ati yicuyu ubukene buje ati mfate wewe cyangwa mfate uriya anye notora wewe urumva hagati ya jewe nawe nogumana toye wewe ibintu byose ndabira baca mwishima ngo rukundo ya none hagati ya jewe na wewe noreka gutora wewe gute ugira ibyago oh mon dieu wesh calme-toi, je suis Jésus, son fils, papa appelez pas. Bya bintu ndio nakira mu gifaransa abantu bose barumva ko ari ibintu naburutse. Urumva ariko tangi je bwa mbere ashaka kubiheba. Tanga kambwira ati oya abandanya bigire nivyo wahora ko twenza abantu kuri scène. Ico gihe Imana yanjye mbona abantu mu yo casting, ndaca mu formation, ndamera nk'uja mu gifaransa. Ariko igifaransa canje naje kirambwira ati nanje sishobora kuguma ngaha. Nanje sishobora kwa. Ikibanza city wanje. Je mu Kirundi. Okay. Niko. Tukiri ngaho nyene wari waratubwiye ko wagize jya video watanguye ijya style yo gukina uri umukobwa ugasuga kina uri umugore ugasuga kina urundi mbega abana muvukana canka abavyeyi biwawe bo bavyakira gute uburofa tu haja nk'uburo nivyo nibaza baja nk'uburofa nyene kabaye ndumva nta muvyeyi yogira cyane n'umuvyeyi wagiye ku kazi akabona abakolege be bariko baramwereka ntavyo bagira aho ha muvyeyi nabiraba gatwenga ibintu vyovyo kandi message kwa bavyeyi abavyeyi babarika abana bitorera intuze yabo nubuzi destin aha nishobora kumushikana okay kagira ko manura n'abantu babakorana n'abantu b'abavyeyi nibike kandi yaje ntibaze ngo n'abavyeyi cyane cyane ari abantu baba mbere bo mu makartier b'amantede usanga bahari abo kuzi kubiki niwe bamuja mu matwi ibana kandi umuvyeyi urazi ko yamara umuvyeyi abashaka umwana batera imbere ariko nyene yamaze kuremerwa mu mutwe yaca hari naho bumva babikunda mugabo abo bantu bigatuma abigira hama inspiration ama blague ukunda kugira uyikura he mu kibano mu bajama banje mu nkuru ko nyine inkuru zabaye nka developer kandi n'ibintu mbona by'ukuri kandi tukiri ndavuze mu ngagara na kimwe nabeje ibyo navuze mu ngagara byari byo nta mukobwa mu ngagara murahura canka amaze kukwandikira bakwarsera bakakubwira ati ibi bintu gumugira kuko je ndamaze kuraba ama video menshi yiwe ariko atanga akarero kenshi ka carte n'abakobwa bo mu ngagara oya nta birenze ni bya bindi nabona ko ari joke ante tagiye nkavuga nka musaga nk'amabuye mbabaze kujya ujya nabajya musagutari sizwa gutaya mukanyoshi ba uzabana mu ngagara n'abana bugurutse kandi par contre kasimba ndikumvuga ngagara ni bya bindi nk'umuntu ana nka muri Bible nka kujyanye bavuga ngo yandikiye abanyefeso bikete Paulo yandikiye bana ko tutarumva uvuga abana bikiri ngenda guha karorero ikete dufate yandikiye abantu z'abanyefeso ijya kete ubu ntijya abanyefeso kandi akijyandika ne yajyandikiye abanyefeso bonyene yajyandikiye bana je umubono w'igitega ni kuvuga ndiko mvuga ngagara nakantu nyene nakantu gasona bien umuntu wese muri quartier wese acayiyumva afite ngeso okay ndavyemeye vraiment ubunya arabinyemeje shaka kumenya wari wa muntu wakunda kugira donc wagira comedy mugabo bicishije mu video jewe ego mugabo umunsi umwe uraja kuri stage ijya mbere mbarira umunsi wa mbere ugiye kuri stage ukivyumvaho ko bakubwiye ati okay turashaka yuko uzoza kuri stage biki nibiki hazoba ikintu kanaka ni gute wavyakiriye ntore ufise ubwo wambega yuko kuko ama video duma uragenda ugategura hama vyanse urayifuta ukayireka ntore ufise ubwo yuko nzohava ngenda kuri stage hama nkubite swata abantu ntibatwenge na je nibure hama sange mvuye yuko nyene ntaco bigira iyo ubwo ntibuhera n'imisi yose n'ubunye namana ubwange n'ubunye mvuga ngo natangwe kumenyera gatoyi ngumana ubwoba sene ya mbere nagiye ko hari mu ivyo bibonye vya CCF baramuta bya bindi n'uvuga ngashikira ujugumira iki sene ya kabiri ndagenda hari byabere muri CCF nyene iyo jya mbere negira ngire nkinere mu Kirundi napiga 10 minutes niho byavuka ibintu byo mu ngagara par contre natangiye kuvuga ngagara piga 10 minutes ndiko ndavuga aho onye man mutegura amasoirée d'ogala imana nzobahana bakubise soirée d'ogala aho jewe na mon frère Nive twiye twambaye blanc noir abandi batangwa kuhamagara nta gacupa nzane haje bagufata nko museruko soirée d'ogala aho twitwa mbona abandi bajyambaye amakabutura kamera urumva umunsi nakubise 10 minutes ari abantu muri famille babaje bakuzana kwankwaje yego ariko nawe kwavuga ati ana blague ndiko ndayitera ingaruka ko niho rero yaciye ntangura gufaka abantu mu ngagara mbona ntagiye muri mode minota nk'itatu ine itanu ndavaye mutwacika ngoma kubeka ikintu guma kwahisha ngagara
kaki nabana basohoka nabana batahura nabana bakoresha Instagram Nyamusaga ni Fibi Ndimo na Facebook ni bazogutera Fibi ibuye. nawe bagutera vraiment abanyamusaga muzomubwira ibintu mu commentaire ariko aragira Nyamusaga narabakunda ni pale ndo mahome muri interview imwe wigeze kugira waravuze yuko wibona ko nawe uzotinda ugasohoka igihugu kubera comedy ivyo kazi kera okay uravuga igifaransa ego ndashobora no gusohoka uravuga n'icongereza ko vraiment bon imagine yuko reka ndakiguhe nka challenge turi muri salle uvyiyumvire mu mutwe turi muri salle turi Londres bavuga icongereza gusa muri iyo salle nta murundi n'umwe yaje kukuraba waje kurabwa n'abongereza gusa tubwire dutwenze tubwire ikintu kimwe cyo dutwenze icongereza Juma ngabo baze kubimbwira nkuko wonye nufata imisi yo kwitegura sivyo kuko sahano cufata ntererayo na visa ngene bakwazibura abandi rero ko arabura ama visa umva sinosha ndonka visa vyihuzwa yari umuririmbyi yabuze visa caririmba indirimbo yo guwe kuvuga nabi ego yabuze visa gasora karirimbo bon wowe ukizina gihugu ni wa muntu yabuze visa casora karirimbo gusa azoira hamwe naje mvuze ati ndaronse visa tukanotegura notegura kandi abana I can make them laugh laugh for laughing for true okay yeah man bomba ako nyene ngo karakwiye oya no okay ndaguhaye umunsi umwe umare uri muri corps y'umurundi umwe uzi wohitamwo kuba muri uwo munsi wokwemera kupasa muri corps y'umuntu umu artiste wari we wese sinigeze mpasiza mubwe kari umuririmbyi canke ari umukoyi mbe muri corps y'umuririmbyi umwe umunsi wose nakubwiye umuntu umwe uyu peut-être umuririmbyi peut-être umukinyi peut-être iki umuntu umwe wenyene umva ushaka kumara ayo masaha 28 uri muri corps yiwiwe uri kuraba muri ubwo buzima ari karabana muta icyo kibazo kiragoye kwishora ntikigoye kiroroshe bon ndibo ngano nk'umuntu dufate nk'aba bantu twubaha aba boss nyene je nkara ubuzima bwabo bamara 24 heures nkara ko buda stress ariko yaje usanga bu stressa ntawe bimenye okay imagine hariyo iki organisation kinini c'abarundi bon pas organisation nini y'abarundi organisation y'abantu bahurikiyemo abantu baba humoriste mu Burundi gikomeye gifite influence nini nibihe bintu bitatu wewe Audry turi guhaye uyitware wokora kugira ngo comedy mu Burundi ive ku rwego rumwe ije ku rundi ikintu ca mbere nogira tukaje no kuorganiza no kuba gusa vya mu Burundi vyatanguye kubona ko hariya ntuze jeudi ijya bagira ku izuba umva hasigaye aramye numva bafite reference chaque mois bagenda gutwenga nk'icyo novuga ni ikintu nogiza ariko urumva carabaye umva abandi baciyumviriye nicyo kimwe bon kujya ari une fois le mois nogira nka kabiri gatatu nyine nkagira mfise nk'ama sponsor nyene nkarondera aba bantu nyene baba babizi nk'ama formation karabubunye abantu bazanye no kuduforma nyene ko benshi turacari ngaha imbaye abadukuriye akaba abandi tukicirondeza kawaida tubwire blague imwe wigeze kuvuga mu mantuze mu nagira ngo concert umunsi umwe uri kuri stage blague imwe wigeze kuvuga mu guga kubita swata ukabona ko abantu batatwenza atakina kimwe itigeze igira effet ku bantu blague nakinye ntiyagira effet blague nigeze ukina cenda yicira hagati iyo blague nariko mvuga nyamba ngo umuntu ariko ndashanya tukanya cenda ndavuga ngo umuntu ariko arakurangira abavyo ngene baranga ahantu aho ariko arakurangira kwa kapa abavyo bakera umugira abajokone bashaye bakunze nyene barabaya n'abajokone ntaho ngeshe okay arakurangira nko kwa kapa umusanze ajya kuri parquet nari natangura kubaza jeune ugiye okay duga ngaha sivyo hano ariko raduka mbambwiye ugiye kwanza ugiye kwa kapa duga umuduga besha ruje ni ibintu wambaye ariko arakurangira ahantu besha muje ni ibintu wambaye aho ugiye kwa kapa wambaye ko bon soit bandanya urabona hajyanye ushize ngahanye kuri bebe nashaka ndakurangira ngo uje kuri bebe nta nico ufise nta nico uzoronka sivyo jeune garuka va kuri bebe umuntu nzeya umva uvuye kuri bebe cugaruka ari umusitiri akunda kuba yicaye ngaha anya mu maja kunutse ashina naho uzi konkekiye
era bari umusiti utamusanze uzoca usubira ugaruke ngaha kuri parke usubira udugane inonye ashaka mujene mbe hajya bombe agomba mbe hajya bamwenda kurangira iri bizarre ari ndende hageze handa kitari kwatwe nzantu ndayihera nanye nibuka nzosubira ndayandike nyene byinshi gena nayikina taka experience nagatoye ndaro. Okay, urukundo canke amafaranga? Amahera yo pesa ano namuntu ebana nitakuwa mu Mario ebana bebe wafunguye nani niganimereye uko kawaida. Okay, nta rukundo marukundo niyo kiba. okay, yanze tanushumera turumi. oya ntakire. Ndaguhuje na nyakubahwa umukuru w'igihugu, mbarira ibintu bibiri wo musaba. je ikintu no musaba anze tamutima yake musavye je no musavye sale nininya tukirango amashow ya comedy y'ibiki. Ikindi cya kabiri no musaba ngira ni nka koza twa docteur mu Burundi. Hari akantu k'iwawe umaze kugira wumvise uramaze kumva undi muntu agakoresheje bikakubabaza? benshi ibintu byinshi Vuga k'iwawe kamwe twumva. oya sinshaka kubivuga ngaha kurumva abantu babagize ariko nyine hari utuntu umuntu bon kandi sinivugiye jewe jenyene hariho n'abandi baririmbyi abandi ba artiste benshi tukaje twa docteur umuntu yo kunguka kurusha tukaza turaba natwe turonka icyapati n'ibiharage mu gatondo. Okay, umwe mu presentatrice yaravuze ko izi nzira dukorera kare kavuga amanunze amarezo social akavuga ko izi nzira dukorera koko zinyerera canke zitorosha. Wewe hari igihe biragushikira ukanyerera abafana bawe bakabakagira bagashavura baki exprime bakakwandikira bakubwira ibintu wagize ni byaturyoheye ibiki n'ibiki hari habaye? Tugena inagize blague ndiko mvuga sinoyivuga kubera nacenda nayifuta. Iyo blague nagize ndiko ndayikina ebana naratushije abantu ndaronka message abantu barantuka baragira ibiki ebana ati ndabona ko nadekonye vraiment ndayifuta ariko nyene turavuze kwe nivyo izi nzira ugiye foya kigoto na resto ejina cyo mfuta kwere aratangiye kugira ama menace rega barangiye ama menace ndafise umujama nyene umuregra wo muri drone ace ntangura kuronda anti graphic nage cyo nakoze kose abaza bavuze ibiki n'ibiki yindi ngikire ndayimbo ngamwe ntakosa wakoze ngo ariko ahantu warikoreye cyashobora kubikosa bati bisanzwe aba birahera nyene kwari nkaje sinzi kwistressa mu mutwe kwere. Real Madrid canke Barca? Barca. Real Madrid canke Barca? Musongaje. Nishe kibazo na Madrid. Oya nkunda Barca ariko je nkunda Musongati FC Igitega. Musongati ndabaramutije cyane. Okay. Ngira rero modo wawe muri comedy. Modo muri comedy benshi hayo Mikael Sengazi Kigingi. Ariko je novuga boye. Mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe mu modo muri comedy cyangwa mu buzima busanzwe je? Mu buzima busanzwe. Mutama wanje. Okay. Mu buzima busanzwe nibaza ko abantu bakora umwuga wo gutwenza ko byo bibagora kuronka abakunzi. Biragoye. Hari umucucu ushaka kuja gufrapa rasta uri kurantwenza. Nafa pasi hariho ninjiye ashaka kuvuga mbera abandi ngo Audry nzi. Ntijyanye kuri kwaritsa. Gusa yavuye yemera par contre mu nyuma. Namwiritse gatanzwe turi serieux namwita ati natwe turashaka urukundo. Natwe turashaka urukundo naho nshaka amarira mukasha. Birababaje. Okay. Wowe umaze gukoresha ubustar bw'iwawe kugira udraga umuntu? Jamais. Ntabyo urakoresha? Nta nibyo nzoshobora gukoresha na rimwe. Nyaza katubesha. Urunani canke Dinamo? New Star. Okay. Ikibazo kindi nteraheza ndiko ndaheraheza ni ikihe naye ma projet ufise muri kazoza? Projet ufise muri kazoza? Ari ikintu dutegurira abakunzi ba ama video menshi. No muri Samanzo suyangira aga spectacle nkana nagize Sami heze kiwanje. Kaka yitwa Kakana Yezu. Okay. Abora tuyabo twinshi. Okay. Ikibazo cyane namabaza abantu bose urafite ikibazo umbaza kirashobora kuba cyari kiba kidahari?
sawa ibibazo mfise ibintu vya journalisme warabyize canke ntiwavyize ica kabiri ndabaza ibibazo banza bishusho ndabaza ica kabiri okay muka twazavuze ikibazo kimwe oya je ndakubaza bibiri ndabizi naravyize oya kuba ndayukubajije kubera numvise ubizi rero abandi ba journaliste uzubona abantu n'amatelefone yabo basha ari umuntu ajije gupfa hajyanye kuri best of ibyo ari umuntu ajije gupfa reka tuje kuvugana nawe Brooklyn umuntu ajije gupfa mwe base n'amatelefone ari umuntu ajije gupfa hajyanye fizika cyubikiri hajyanye kumara ntanje ngenda cegere ndakibaza ibibazo bibiri cyangwa bitatu bro titre zawe rugaje usanga abantu muze mugiye titre ama titre uzubona ngo urumva ngo twasanze impene ngo bayifashe ku nguvu iyo mpene ngo bayifashe ku nguvu ngo twasanze ikora boroga vyatari ngo Satbi agize ikintu abivuga bro kavuga Satbi ni impene yafashwe ku nguvu ikibazo cya kabiri ibintu bimaze ibisi bisirikira bya DJ Polana na Big Fizzo General Big Fizzo the living legend okay nawe ubivuga kwiki okay aho nyashaka ndakwishura nta kintu na kimwe mfite ndabivuga ko jewe nije nagutumye sije nagutumye ko yamugenda mu matibazo okay namubwiye ikibazo kimwe nacishuye hama rero wakoze cyane tugiye dutandukire igice ca kabiri na 10 questions in 1 minute ubu rero tugiye muri ni nka jeu concept rero ya jeu dufite ama topics atatu hariho love hariho food hariho na music urahitamo imwe muri ama topics atatu iyo rero imwe ifise ibibazo 10 ndaza kubikubaza ugerageze kubyishura mu munota umwe sawa abitaho hitamo rero food love na music love okay voilà tugaza tanguri ikibazo ca mbere type y'abantu ukunda abantu bonze bafise ngaho bukebuke ikintu kimwe ukibona ku muntu udashobora kwihanganira uvuga ati sino fanda mukunze uko byogenda ko yo bandaye urukundo rutarimwe amahera wibaza ko rukunda abantu rukunda kubera umukobwa akeneye utuntu tumwe abantu ushobora gusohoka n'umuntu afite igisuko kigereye nk'inyo n'icuma aho utegerezwa kukifixa bisaba amahera urumva wibaza ko ari iki gihanda l'amour unique unique bon unique kuvugisha ukuri mbwira ibintu bitatu bibaza bikomeza relationship kubwizanya ukuri kubonana cyane no kubonana cyane okay washaka gukunda umuntu umenyane nko kuri Facebook cyangwa Instagram mukagira mariage mutaragira okay ikindi kibazo kicaye kurikira ni gikunda cyane mu rukundo gusangira mon dieu ikibazo kimwe cyane beza ko ariko abamisi bataja mu ntuze mu rukundo badasohokana n'abahungu kubera abahungu babashaka ni batwebwe batoye ca tubatinya kuja kubajanga ko tubona level zirezire twe turatuma turi ngaho nyine baje kujagana byantuze hariya navyo urukundo nibikunda nabo baca babana okay wageje kibazo 18 umunota waheze ugeze kibazo 18 kandi cyo gusangira gikuremo nico cyatwaye umwanya oya kiragumamo nta kibazo hama nkanda gushimira ko nawe twitavye naje ndagushimiye sana abanizera ko n'undi musi twagutumira uzo kwitaba naje ni bon namwe rero ndabashimiye ko namwaravye ikiganiro tukaza tuzosubira la fois prochaine n'indi episode ya GB bye